kwitwa amazina atatu umugore w'umudivorce w'umwana. C'était ça l'identité bamba. Et là je me disais wow Chandatangura nanje kwanza kubanza kubikwaya ndavyemera ndi umugore w'umudivorce w'umwana bisigura ngo nta kindi kintu ushobora kuba mu buzima ni etiquette fise gushika naho à un certain moment même mes amis qui s'est mariés muri uwo mwanya barabizi baramenya muri mariage ngo ama félicitations je pouvais pas affronter le mariage ngo je ndaje muri mariage y'umuntu je pouvais pas sinabitahura kubera iki ikibazo bose bambaza ni umugabo warakomeye n'abari babizi abarundi turafise hypocrisie inuka ishisha igotse abanyumva yo bikubwira abikwibutse naho bawavyibagiye urumva. So l'histoire c'est que ndakunda kwivuga amajambo make ça sinovuga ko ari erreur parce que narakuyemo umugisha umwana wanje ndamukunda cyane mugabo ni leçon nahawe n'ubuzima yuko n'ai jamais fait quelque chose pour une autre personne. Ntuzokora ikindi kintu kubera uwundi muntu. Pense à toi. Nibaza ko ariho na self worth yanje natanguye kukenera kuyigira nini cyane kuko ndakunda kubivuga nabonye ko mariage c'est pas juste l'amour. Chouchou bébé, on s'aime. Non, chéri wanje. Kabwira urongoro uwo muhungu. Uwo mukobwa ashaka kubwira urongoro n'uwo muhungu kubera gusa umukunda isubirira iwanyu ntiharagera. Ndakunda kubivuga. Ça demande beaucoup plus que l'amour. Le mariage c'est le sacrifice. Le mariage c'est l'abandon de toi-même. Le mariage ni bintu vous te sacrifiez vous ngo bugiye gupfa ngo ndizanye wese je meurs et la vie continue. Non. Hariho ikintu kinini bisaba cyo kwivako ukumva yuko nukiri umwe muri babiri mwagize umwe. Ico rero kitaraza ngo ucumve biragoye, bitaraza ngo bitahure biragoye. Kandi le mariage nibaza ko pourquoi tu te maries tout d'abord? C'est quelle raison qui te pousse à te marier? Donc pour moi nibaza ko j'avais une mauvaise raison de me marier. Jambe nibaza kuvuga ni erreur nakoze ndayishira ko cyane kandi que je ferai plus jamais. Yavuye kukwiyumvira abandi gusumba uko je no kwiyumvira. Rero nibaza ko ce que je peux dire à part Yves ndakunda kuvuga abantu basha mariage iraryoshe. Uyigize mu mwanya mwiza mariage ni urukundo ni kintu cyambere. Je ndakunda urukundo vraiment. Urukundo ruratesa ni kintu cyambere kiryoshe. Mugabo niyo mariage iza kuryoha uyigize mu mwanya mwiza kandi ukayigira wabanje kuyiyumvira ko umwanya ukwiye atari juste ibishobisho atari juste parce qu'il est temps mugabo ukabona ko wafashe umwanya ukwiye ukuyiyumvira. Donc c'est ça. Nibaza ko jewe ndakunda kwivuga n'abacu batwenga yo bambwiye ngo data kuzogira indi mariage gace nabwiye ati non tikya ryari ishure ubu niyo nzogira mariage ya mbere mfata ko nize je sinigira ndayikonta kuko yarampaye ikibondo canje nkunda cyane mugabo j'ai eu ma leçon kandi nibaza bishitse abagenza jakunda gutwenga shize entre parenthèses niyahuye nkagenda bagaca batwenga ako kandi niyahuye nkagenda ça veut dire ko kwiva ko umva ko ngiye kugira ubuzima bwaje n'undi muntu en tout cas iga pour toujours à jamais ndinze nemera gusubira kuyivuga ça sera pour du bon. Nawe izochibe live ndasaba tuzoyibone n'abatatumiwe sheri muzoyibona vuba cyane yashobora kuba dans 5 ans dans 20 ans bon mugani vuba cyane tu umwanya reka umwanya ikintu kiri subjective voilà tabatumi 2023 ndetse en fait tutaracari kare reka twacelo 11 bashaka gusanga nyene nk'ubu byo mbona ama invitation na la semaine prochaine nshobora kuyibona kumse ko umwanya utamenyeye c'est ça. Hariho debate mwakoze muri Siren Vibes hari jambo mwashimikiye ko rivuga ngo abagore ntibaremwe basokorowe mu wundi muntu. Ni bica bigaruka handi nyene abantu barakunze gukoresha ako kantu bagaca bavuga ati nyene n'ubundi wewe ntiwaremwe yaparume ngo nta objectif ugira umva waremwe kugira uje gufulfillinga cyane kwa accomplisa ivyo wa muntu wakugwamwo agushaka ko like something like that bagaca manura agaciro k'umukobwa n'ivyo wewe yumva ashaka n'ibiki byose. Wowe niyihe opinion ufise kuri iryo jambo kuba batabonye iyo debate? Okay, abagore ntibaremwe basokorowe mu wundi muntu. Ndakunda kuvuga ikintu bagaca banda bageze banje b'abahungu. Toi tu connais ce que la femme a dit à Dieu quand il était endormi? Okay, c'est attends, muri Bibiliya biravuga neza ngo amaze gusinzirizwa Adamu Imana imukuramwo Eva. Je ndakunda kubishira muri image.
Adamu yavyutse Eva yicaye ntibavuga ko Eva yarasinziriye ntibavuga ko Eva yarasinziriye. on sait pas peut-être muri ujya mwanya Adamu yararyamye Eva yarahinduye Edeni yose. Harani ma kontra basinanye. Merci. Pour te dire quoi, jewe lempo sindayitahura nk'ukumengo ndatahura ndemezanya n'abavuga yuko umugore yaje gufafiringa ivyo umugabo atogishobora na wenyene. Ngacha subira nkatahura yuko sans la femme l'homme aussi était incomplet. Hari impamvu wo fete yaremwe. Sans la femme l'homme était incomplet kuko no muri Bibiliya aravuga ngo Adamu amaze kwihweza vyose abona hari ikintu kibuze. Mugabo amaze kuvyuka akabona Eva. Muri Bibiliya bivuga ngo yacavuga ngo nguyu rero igufa ryo mu magufa yanje nguyu wo tuzo urumva uzombera nyene uzofasha kubona byose ngo yarabiraba ntivyamuhimbara imbere yuko Eva aza. Pour te dire quoi, je vais vous dire ce que la femme a fait. La femme a donné la lumière ku bintu vyari bihari bitagira umuco. Elle a apporté cette lumière. La femme a donné sens à la vie que Adam yarafise avant. Mugabo quand elle est amaze kubaho Adam yarabonye un autre sens de la vie. Yarabonye ubundi buzima tarafise. La femme yaraje et après amaze gushika Adam yarumvise ko ari comble. Yarumvise ko ari comble. Je me souviens que hari umugenzi wanje yigeze kumbwira ngo reka shangu ibane twigumiriza mu igufa ry'umugabo ngo umugabo akaguma yiba. Muga je me dis aussi ndakunda kubivuga, je ne crois pas à l'égalité entre l'homme et la femme. Jane ngo turangana ntari ibintu nukuri bitubeshanya hari ibintu bitazokunda. Muga ico nkwaya nuko sans l'homme la femme n'est pas, sans la femme l'homme n'est pas. Ni complémentarité. Voilà, akimwe à part ntibikunda ntibishoboka. Umugabo niyo kwivyarana umugore niyo kwivyarana. Nico gituma namavuga ati bitegerezwa kuba biri kumwe. Kandi ikindi kintu naco ya cette force hari umwigeze kugira ngo nuko mubivugura bizi nimaze kuraba hisigeze narabonye yuko il y a une certaine force que Dieu a mis dans la femme qui aide l'homme à grandir, qui pousse l'homme. Cyo gituma avuga ngo derrière un homme il y a toujours une femme. Abantu batagashikira kaya kantu ari sheri bizokwamuko ntibashobora kubihindura. Nibaza ko iryo banga umugore yavuganye n'Imana nukuri siho nari kuko jewe sindi Eva mugabo maze kubona hisigeze nibaza yuko c'est pour être toujours là pour l'homme. Pas pour que l'homme l'exploite, mais kugira ngo homme agire appui. Kugira ngo homme abone yuko arafise aho yegamiye, kugira ngo homme abone yuko atari seul, kugira ngo homme abone yuko ndafise umugore, ndafise mama, ndafise mushikanje, ndashigikiwe. Urumva? Bisigura ngo la femme n'a pas été créée pour être manipulée par l'homme. Bisigura ngo la femme n'a pas été créée pour être gukoreshwa n'umugabo ivyo ashaka. La femme n'a pas été créée kuko muri Bibiliya hariho ahantu berekana bien c'est quoi le mariage. Nibaza ko ari muri Efesiens barerekana neza role y'umugabo na role y'umugore. Umwe wese arafise charge kugira ngo bigende neza. Namwe bavuga ngo femme ngo wubaha umugabo wawe. N'umugabo azagira iki? Merci. Uravyumva nta cijana. Na hamwe muri Bibiliya hari 30 uvuga umugore gusa. Oya umugore azovuga iki umugabo nawe. Misi yose vyama biri complete no muri Bible no mu jambo ry'Imana kuko cyo gitabo ca mbere n'amategeko y'isi ntihahera. Umugore n'umugabo bamabari ni complémentarité bategezwa ko barafashanya. Rero pour dire quoi, jewe ndemera yuko umugore yavuye ku mugabo, yavuye mu mugabo pa kugira ngo aganzwe nawe ariko yavuye mu mugabo kugira ngo amucomplete kugira ngo bashobore bose hamwe. Je ngunda gutanga cette image, c'est comme intoki zimeze gutya ya David, mais quand on fait comme ça izo vide zira disparaissent. L'homme et la femme c'est comme ça. Habuzeho kimwe turabona ama vide, mais quand c'est comme ça iyo vide iragenda. Voilà. Tugasubira ndakumviriza kano kani ikiganiro gisohoka. Tugarutse kuri Fun and Facts mwararonse muramaze gukora n'abashitsi benshi bavuga ku bintu byinshi bitandukanye. Muri no mwanya uyu mwanya nyene wiyumviye n'uyuhe mushitsi yakugarutse ku mutwe. Ubu nyene hasko kuvuze hasko wamuvuze zaheze tugarukira kubera utariyumvira irya kabiri kubera iki? Oya marazwa oya hasko natwe ndamuvuze kubera ko tumenyeranye cyane. Ne dutokongira wa kabiri. Ego nyangira wa kabiri. Ngero ndamwiyumvire neza. Madame Marie mwapfutse twakoranye intuzi y'ama génération. Problème intergénérationnel. OK, ntacinarabye mugabo. Elle nous a appris beaucoup sur le passé de la femme. Aratwigisha yuko kwambara inyerere ni ibintu bisanzwe cyane.
ça veut dire burya buyebwo ku maguru aratubwira yuko kuva kera nivyo vyabeza abantu en fait pourquoi ya marse cyane c'est pas souvent duhura n'umuntu akuze afite âge iri avancé qui comprend les jeunes c'est pas souvent elle yaradutahuye aradutahuza n'ugwaruka kudusumba aratwumvisha ati ibi n'ibintu bitegeza kwama bizokwamaho kujya namwebwe ubu hariho ingorane twe dufise uno munsi tuko tugwara na réseaux sociaux mais abana bacu bashobora kugwara n'ibindi bintu qu'on sait pas biza biruta ibi kandi biza tugora ko tubatahura urumva rafase no cyako turakina n'umugenzi ariko aravuga ati uno musabage abana bavuga ngo mama ngo connexion iri long twebwe twabwira aba mama wacu ya cassette mikaramu iradio yariye cassette wenda uwo we cassette ni karamu wakori haba ibintu bazungurutse bizarre ntafite nzi turamwambere cassette warashira mu radio urabona kujya muvuga ngo CD yabaye kheye ngo flash niri kwirakora neza wazava ubyuga usanga aka nyuzi ke cassette kizingiye mu radio ugacuka kurayo pore ugacufata ikaramu ugashaka ya cassette aho bari kugira iki umwe wese na enfance yiwaho hari kera ariko nivyo ndiko ndashaka kubwira toto giye kugira yarantahuje yuko umwanya wari wose n'ingorane zaho umwanya wari wose n'ingorane zaho twebwe uno tugwana n'abana ko batarakoresha amatablette umwanya munini hama twega abavyeyi bacu bamwe bamwe ngatwa abavyeyi bacu bagwana nuko tutaja mu mihana kuraba desani ko ama televiziyo ntiyari menshi wasanga ukiruje kuraba uva kuri 8 uja kuraba kuri 5 ugenda ntiwijana hama baco niho n'inkovu nayo kezo fanda vyo navyo kuraba desani sinzovyibagira urumva donc ya madame Marie m'a beaucoup marqué yaranyeretse ko kandi aussi elle comprend la place de la femme au monde donc utubazo tubiri twa nyuma tutajanye nawe wariko tuza gusa kubishira muri situation runaka okay tutwanyuma ko nari ndakubatse bandanye ntivyaremwe nta kibazo ndi mu journaliste wabivuze ne grandi alors je vais être journaliste dans les dernières minutes ça sera en français dada urikanguye wisanzure dans les années 1900 ahantu nyene ntibakuzi hanze atari mu Burundi ukabasta gushire hanze fresh sun manage cyakina filme baje jawe wevuga ko ndabishira 1900 uri sanse ko utaravuka ibintu maze kubona bobo ntibarabibona ko baracari kera n'ikihe kintu bavuga ati je urumva nje va muri 2023 canke ucunuma uca urondera ubuzima bwawe ugaca wiyadapt je va muri 2023 cyambere no kurana baza kugenda kurondera nora amashokora yo yes none kutwenga c'est sûr no mashonje nane je barabizi ko ndakujya sinshobora gushika abantu nashonje ndabanza kurondera ahantu iriya amanje uzugute kutokikangura kuko namavyuka shonje none umgenzi wanikanguye ndamavyuka shonje none nibikunda urumva nakaza kwaza kugenda kurondera ahantu hari injya amafaranga ufise ariko hama ntamera no mfise kandi nisyo no faseka etape ya mbere nabanza kugira no banza kurondera look yaho hantu kugira ngo ntibambone ko ntari uwo ngaho hama icyo no cankora muri uwo mwanya maze kuronka look yaho hantu kubera bota wabanze nco ndira ahantu hatesa antuka sinaja kwa nko mu kinama wapi tsaje mwirorero yo hanze bazaza garandira ahantu hatesa hameze bien hama yangacha ni adapter sazo vise na nzeo ki adapter non vous êtes j'aime 2023 wapi j'aime ma vie ka extraterrestre j'aime ma vie mugavyo vana maze kubona nk'ubunya ko bago baspira cyane kumenya le futur no ca ndondera ahantu gaca ntangira ibiganiro byo muri 2023 gaca mbu mu star wico gihe mugabo rero bagaca baza baraza kunda abantu mu bayita bavaye no nyene nzanda biga yes obet babanza gushuhira mugabo haheze umwaca avuga ati none ko ari bizarre gaca baza kurondera niko zamugenda mu mafilme biba naje we nigenda kubwiye nanje no baza kwanza nkagenda nkaja muri abo bantu hamwe gasanga kubereka amapouvoir magique yanje smartphone twatwajaye birashe ndayibeka cyangwa bafata amafoto yes cyane sama se ni telefone mwisangira village yose nocha mu stare mukano jana umwana wanje mwana wanje nikoja nabone kwikino ni film yosari shawe nago film imwe ayikwe mwana wanje yosari shapeti kurega yabambira mambo yengana oya ayihindeho amaseza atatu sase mwana afite kuvuga cyane agandi kabazo uraba ninde cyangwa warigeze kuburaba ninde bikira Maria n'uyu hemukenye ukunda numbwiye ko ari wowe nyene uvuze nujanye
atarurya nta wundi Diriana nta wundi Jackie mbabona kire Oya, ko ari ubundi- interest je Diriana ndamukunda mugabo umuntu antwenza munyare Yego. munyare naho ndamubona ari hariya shamwenga naho atana kimwe bariko barakora deja afise intoki na kompote Nimwe muremure nimwe Yaba ameze ngo. cyangwa asanga afise amaboko inyuma naho bataravuga mba ntwenze je nkunda kire gukora ama situation ya makina nyene niyagira yaramaze kumuha image ndamunye kire ndamubona kire ko mini nakiri je ni Diriana munyare wewe kichanga songa bugari cyane haraheze iminsi vraiment gasike ni kera nibaza ko ari umwaka uhetse haheze iminsi 10 haheze iminsi 10 zaracho bivuze haheze iminsi 10 oya si iminsi 10 ndaruka kwicara kugira nagiye kumukura umugenzi wanje ndiko ndacumba nibaza ko ari nko muri ut mu mwaka uhetse aho ni kera ubwo byo mwaka uheze cumenga ni nirasubira nunese mu mwaka uhetse nirasubira pasi nacho bivuze sawa nta kibazo dusozera hari akantu gashasha ikibazo gato turaza gusozera ko turagaheretse nanje ngira ndakubaza ivyo twavuze ko bigira mu kiganiro cawe oya sheri ntibikunda ntigishobora guhera arizanira kamera yiwe J'ai deux questions kandi zikenewe kuko reka ndabwira ikintu kimwe aba baraza ngo bakatubaza bazi ko tudafite ibibazo dukeneye kumenya kandi namwe n'abafana asa n'epoke ntiyabaza abafana ndabizi yuko mwebwe murafite ibibazo ngira ndabibabariza bazore bavyandika mu commentaire hari abafana babintumye ngira ndabibabariza he sheri amasa ndatesa natubwire ikibazo ca mbere wewe urinde jewe yego bakunda kwibaza reka mere nkawe bakunzi ba best of gasonga bugari kuri Garden Flamboyant ikibazo ca mbere mfise ukuze kuva mu majambo atatu mpora ndakibaza atanu sheri atanu reka ndaguhemesha none kuvuze ngo sizakubwira atatu ofete mpora ndakibaza mugabo gisaba ko wiyumvira twebwe abakunzi ba Noella barahari turi benshi Noella ninde Noella amajambo atanu okay Noella icambere ni umuntu nuvuga ni umuntu atekereza atamaze kuyibona ko bagira kubimbwira na jewe ndavyibona murumva ndi confuse est-ce que c'est le cas canke n'abantu babimbwira byarancanze ica kabiri Noella ni umuntu akunda gutwenga ntibishoka biboneka iyo utanze ariko ndi wa muntu atwenga like du n'importe quoi akantu gato ibona ugasengwa nashaka abantu ngo bacha tukubwira isi ntiraguserereza asha okay nico kibazo cyo kintu cyane papa ko nufite joie de vivre tujya ntarabona hingabone ica gatatu Noella ni umuntu ari creative umbye atanu ica kane numva shaka kuba nkunda gusenga mugabo n'Imana yavuga ati uri kurabesha ariko iyo mbise ngasenga ndasenga for sure hama ica gatanu Noella n'umuntu akundana nubwo ntakunze kuvyerekana je nabibonye ko yanzaniye shokora guys yayidusavye bari mwana yavuze ko ari nkunda hano igusubiza je nurazi shavuga je nayigusubiza yime nuko intanga no shafa ikibazo shaka bari ico cyanyuma ndicaye umaze kuva utangura uyu mwuga nihe challenge umaze kuvuga ati sa sinzovyibagira n'umwana wanje nzoyimubwira challenge canke ikintu cuba carabaye umunsi umwe mu kazi kawe ka misi yose none mfite ikibazo kigoye ciyumvire she nta n'amakofi baraguha oya baze bibesha kuntu ndabibwa nkano cyangwa naba ega nubwo nabaragukubita ukwanye ho byotuma zo kwijana turabe challenge sinzi ko noyita challenge ariko bifite n'ama challenge menshi icambe niki tuko turavuga bizana stereotype reka basi ndabisample kugira simvuge birebire hariho umugenzi twaherukana kera muri secondaire tugeze guhura ejo bundi muri mariage avuga ye narabonye sigara mu journaliste ikindi biki hari ukunda abantu baca bavyatasha no kuba umustar iyo nindi sujet twize ku ruhande ariko arambwira ngo kazi ukora ngo nyine acarama n'ama example ngo raba abantu bagakoze ngo raba naka sinzi kuvuga amazina aravuga ngo bose ngumva ngo baca baja muri zingeso ngo bose ngo baratwenda ngo bose ibi nibi nico kimanze sinzi ko nita challenge mbwa n'ikintu cankuyeho amera nk'umunsigurira yuko nawe ni yuja pete utaravye neza nawe ni yuja you know and byarantangaje kuko imbere yo gukora kano kazi ndi Noella afise ivyiwe nyene c'est pas parce que ibi nibi ko nanye canke ukuntu twese tuvuka turi abantu simbona ukuntu bisiga exactement gusa
byarambabaje mu même temps birantangaza ko niba ko ari igitekerezo kiri primitive abantu baratandukanye hari n'abandi peut-être atagiye muri izo nzira kandi si ngombwa buri wese ari umujournaliste ngo acagira ya etiquette ni birebire nyine ndisigaye cyane kandi mufite numva ari ikibazo bakunzi bagasonga bugari murakoze cyane ko mwadukurikiranye oya sindaheza okay warakuheza iki wawe cyanje kirabanda turahejeje umutumire ari Noella mwavyumvise ni umwana mwiza afise umutima mwiza agorana kuri weekend amuzi ko aritonda mugabo nk'umuntu nk'umukambwe muri no mwuga subije gute Nuva nagenda ndakwibira akabanga ndakibira n'abandi chérie peu importe uko bakujuja tant que tu sais que tu le fais pas nubaho uwo mwanya ica kabiri naco ndazi ko arashobora kuvuga ati bon bijya ntibimubereye kubera ukungene witonda nico mugabo kwanzi ko bamaze kwivuga kandi batinya kubivuga mugabo ndakunda kuvuga umuntu wese ari unique dans son genre kandi arafise agatushe kewe hari umuntu aziba keneye ikiganiro thank you you so special the way you are and I really appreciate ivyo ukora kandi biraryoshe namanda yibwira abantu bagaca batwenga bashano kuri Black genda ibiganiro bike kuri YouTube mugabo agasonga bugari sinzi gituma sindakaraba cyane singira mbeshe kuko n'Imana yoje Imana ndemokratienne mugabo kenshi ndakunda kukaraba ego you know ibintu turabivugana nyuma ya kamera namwe nimuca mugira urusaku rwinshi bafize urusaku abantu kandi ngosanga abantu bagumye babiteza cyane bayicane sha gumana natwe ibindi turabivuga mu mwanya muto tugaruke muri gasonga bugari ya Noella pana ya dada ari gatebe ko hejuru ntumbaze kene ngira ndayita mwese n'ikiganiro cyiye dada nako nakubwira akantu gashasha twazananye n'umwaka mushasha hitwa 10 questions with best of nagomba ndakumenyesha ko atamashuri wandihiye ntuzane ibibazo birimo ibintu by'ishuri okay nagomba okay sawa ukazana ibintu bijyanye ngo president africain dorane ni ucumbwira ishuri wandihiye kugira ubimbaze turabaze muri histoire muri géographie chérie ivyo vyose nta mashuri wandihiye kugira ndavyike coupe coupe okay izo 10 questions with best of duhitamwo topic ndaguha topic zibigira byorohe uhitemwe iyo ubona za kukorohera topic imwe ni love indi nayo ni food urukundo indya turashobora kugira make gira 5 love 5 food okay duhere kuki ini igana tabaye special okay umuntu nakubwiye ko nigera ngira ivyandi bambwiye ndashaka love na food vyose ko ni ibintu bibiri bingize kwishira muri 1 minute okay chronomètre ntuyibe oya just ibyo bibazo 10 uve ni tiktok nibiza gusaba ko yimvira avuga okay okay twagiye inshuro ya mbere wabwiye umuntu ko umukunda wari ufite imyaka ingahe 15 ans okay uribuka uko date yawe ya mbere yari imeze ntayo nagitse okay first heartbreak yawe umunota gumva umunsi urabelivinga muri good food wako ndubona n'umuntu gacukunda okay ide yawe ya honeymoon nziza ya mbere wowe uri hehe Zanzibar wow twagiye muri food indya ukunda kurya izindi zose inyama okay nonevye indya ya mbere wanga ku isi yose mateke uramaze kugwana n'umuntu kubera indya ego ni iyihe ndya abantu benshi bakunda mugabo wewe wibaza ko udakunda canke zitajanye itomati kubera itomati ni iki itomati mbisi canke zitetse isosi like isosi itomati tusigara imisegonda 5 ni iyihe ndya wakunda cane ukiri umwana umuceri n'isombe bashara vyibishe 10 aratwemeje kandi ntakimena beshemo hari cyamwengeje ndacibagisha kimwe uvuze ngo sindagutevye ngo inyama byo kujya nkunda oya natwenze kimwe ngo uramaze kugwana kubera inyo iyo reka rero ndabaye iyo nkuru tugenda ndabaherezeko kandi nagwana inyama birumvikana twagiye ahantu tukira abana hari ahantu baduhamagara tugende kugira yidi turagenda uwo munsi twari abana benshi vraiment ndavyibuka hama nubu nibaza ko rero nabikuye je ngiye kugaburira abana bijyangira vya charity ndabagaburira inyama naho abarama musoma ni mani ndayakata umwana wese nkamagwe mu maboko hewe bacaduha inyama nkeye twese twarazishaka cambona rero kana no kwihwabira kato y'inyama
wayamena akafashe mu izosi none wihende akone wari waronse oya ndabona ko ushobora kuba ndose narabarabida bavuga ati Irene big uriya niwe no Irene big kale candakegera kandi uwo musiga narayitaye gusa mukuru yaciye ambona aca arayitwa karayitugaburira yari bagabije ntare no bwo nese mutayiwa nawe cyo ndagufata inyama shatati onsantre iravyande bavuga ngo hari n'ubumwe ngo buteranwe ngo hatagira ubumwe buteranwa n'inyama rero umugani w'ikirundi bivuga dada wakoze kuntwenza imbere yo kuza mu kiganiro wakoze kuntwenza wakoze no kuza mu kiganiro kubera umukomedienne oya je reka ndabishire mu mwuga wacu je nzoro nka credit wakoze kundumira wakoze kunyizera ukantumira kandi wakoze ko ntiwangoye ndanasavye na pardon vraiment kuko mwambwiye kuva kera nibaza bibaje ko ngara nukuri ndireze mugabo byarangoye cyane kuko nibaza ko nawe musiguriye Javi afite na atari gafana fact nkigira nta ma interview je nari ngitanga yo hanze nta namwe nari nkiyagira mugabo vu que mwari mwambwiye kuva kera cyane kandi ndategereza kureba ibiganiro vyawe ndavuga ko atari bya bibazo by'abandi dada ya couple drafise umujeri nibaza ko ariho concept yanje yo kuba unique ihagaze sinkunda byo bibazo biri flash voilà c'est ça cyo gituma nibaza ko ego kandi nibaza ko namwe ntabarambiye hama abakunzi ba best of 257 guys you don't know what you miss without not being subscribed to this channel you miss a lot azana abantu bari chic ku mwanya mwiza kuri shokora yampaye ngira ndamubwira ibintu byose aratesa aripoze abaza ibibazo by'ubwenge kandi ari calm down so guys don't miss to subscribe share and comment merci beaucoup abari badukurikirana mwakoze kubana natwe nimba mwagikunze bien sûr ni hariya kuri like button mu sharing mu subscribe igeme cyo mutubwira mu muri commentaire nsubiye kandi kubashimira tuzosura mu kiganiro gikurikira la prochaine bye